5:31 Matendo. Naam? 5:31 Matendo. 5:31 Matendo ya Mitume. Safi. 5:31 ibitakozwe n'intumwa. Nani muze nabi. Aravuga ati, safi, uyo Imana yaramushize hejuru n'ukuboko kwayo. Tulia, huyu Bwana Yesu Mungu alimuinua kwa mkono wake. Kijana mtambie, huyu ni Mungu gani aliyemuinua Bwana Yesu kwa mkono wake? Na Bwana Yesu kama atakuwa ni Mungu. Safi. Kwiburyo ware umukuru n'umukiza. Tulia, kwanza awe mkuu, pili awe ni mtu ambaye ni wa cheo cha ghali. Safi. Wahe Abisirayeli, huyu Bwana Yesu ayete Mungu alimuinua kwa mkono wake wa kuume ili awape wana wa Israeli. Awape nini Musa? Kuihana no guharigwa ibyaha, toba na msamaha wa dhambi. Kicha hapa mtambie, ni Mungu gani aliyemuinua Bwana Yesu kwa mkono wa kuume, na Bwana Yesu atakuwa Mungu vipi? Ndio somo la siku ya leo. Mambo sijui yamekwenda karudi hapa jukwani, usilete. Je, wafundishe watu huyu Yesu ni Mungu kwa msingi huyu na huyu na huyu. Bwana Yesu, tuko hapa Kinama Kusone, unatuambia nini kwa minajili ya mamlaka yako wewe kama wewe? Je, wapasha kuabudiwa au la? Mathayo 15:7. Mathayo 15 aravuga hati, safi, kubasoma n'abandika inyandiko za Biblia. Komeza Musa. Mwandyamwe. Tulia. Kwanza Yesu anaanza kuwaita nyie, anawaita kwa jina lisioridhisha kabisa. Safi. Mwandyamwe. Yesaya yavuze neza ivyo yavugishwa n'Imana kuri mwebwe. Yesaya anasema vizuri, amenena vizuri. Na kwa nini? Kwa yale ambayo yako juu yenu nyie. Safi. Ataba bana b'abantu banyubahisha iminwa yabo. Hawa watu hawa wanaheshimu kwa midomo yao tu. Safi. Ariko imitima yabo iri kure yanje. Ila sasa roho zenu nyie wa Kristo iko mbali na Bwana Yesu. Kwa kuwa roho zenu ziko mbali na Bwana Yesu, ndio maana mtasikia wakija hapa kwenye hili jukwaa, watakuja na mafunzo aina mbili. Watasema Yesu ni yote ndani ya yote. Ukimwita katika minyama porini ni simba, minyama ambayo inaishi na watu huyo ni kondoo. Ukienda kwa waume huyo ni mume wa wajane. Ukienda maliza etinijiu bana baba naongea tawita mkate. Maliza Musa. Basengerusi. Tulia. Kumbe aya yamalizika na somo ya kwamba wananiabudu bure, kwa kuwa hawa watu ambao wana itikadi ya kumwabudu Bwana Yesu, aya inasema ya kwamba wanamwabudu bure. Kwa nini wanamwabudu bure Musa? Maliza. Kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu. Kwa kuwa mafundisho wanayofundisha ni mafundisho ya watu. Maliza. Ari byagezwe n'abantu. Kwa kuwa mafundisho yanayofundisha ni mafundisho ya watu, na haya mafundisho yanayofundisha ni mafundisho ya watu, ni mafundisho haya yafuatayo. Musa, Baba, moja Yohana, mafundisho ya watu. rimwe Yohana aravuga ati, safi, ijambo ry'umutwe ravuga riti, uko jambo yihinduye umuntu. Tulia Musa. Uko jambo, tukenda kwa fasaha ya Kirundi. Kwanza sio jambo ni maji, jambo ni maamkizi. Uko jambo, wao kijambo atakwambia sema ujambo ni neno. Mwe kirudi hapa mtambie wapi katika dictionary ya Kirundi iliandikwa jambo ni neno, kama hakuna ijambo. Maliza Musa. Ubwa mbere na mbere jambo yariho. Safi. Kandi jambo yahoranye n'Imana. Kandi uwo jambo yari Imana. Tulia. Hapa ndipo Wakristo wengi napiga mayowe. Haleluya. Mmesikia sasa? Subiri niwafafanulieni andiko hii. Huwa mnapita yako mnakimbia, utazani hamna akili nzuri. Andiko linasema ya kwamba jinsi neno alijigeuza nani, na neno huyu alikuwa ni kwa Mungu, na hiyo neno ni Mungu. Kweli. Kwa nini nasema ni kweli? Mwenyezi Mungu akitaka kufanya kitu haulizwi, anafanya takalo. Idha arada shay'an ayakula lahum kun fayakun. Akitaka kitu yeye kusema tukua na kinakuwa. Anatumikisha nini? Neno. Ni akijapa atakwambia aseme ujambo ni Yesu. Kisi Mungu amefanya nini? Neno lilikuwako kwa Mungu, na huyo neno ni Mungu. Vipi andiko hilo anaelewa au vipi?
Mwanzo 1:1. Niwaelewesheni nyinyi watoto wadogo. Itanguriro rimwe. Safi. Aravuga ati ubwa mbere na mbere Imana yari ijuru n'isi. Uko mwanzo Mungu aliumba dunia. Safi. Isi yari ikiri buziba. Ile dunia ilikuwa na kifungo. Safi. Yari kubusa gusa kandi umwiza warupfunditse idamba. Na hapo basi katika hii dunia palikuwa giza lisilokuwa la mfano. Safi. Kandi muhemu w'Imana yatamba hejuru y'amazi. Maliza. Imana iravuga iti, Mungu akasema, sikieni sasa wa Kristo. Ile neno linatoka katika Yohana 1:1. Mungu akasema, anatumia neno. Mkija hapa mseme hapana, si kweli. Mungu akasema, anatumia neno. Amelitumia vipi? Safi. Imana iravuga iti, Mungu akasema hivi, ni hariho umuco, paweko mwanga. Umuco ubaho. Mwanga kwako. Tulia Musa. Tayari Mungu ametumia neno. Mkija hapa mtambia hapana, Mungu akutumia neno, Mungu ametumia Yesu. Kefara zawa kazira nasema kweli kijana leo moto. Ukitaka useme hapana, Mungu akutumia neno na mtumia Yesu, hapo nitakubali kama nyewe wa Kristo kweli mmesoma. Ila kama Mungu katika Mwanzo 1:1 aliweza kutumia neno kusema kwa mwanga na mwanga hakuwako, haina maana kuja kusema kule kama Yohana 1:1 kwa haya maneno ni Yesu. Na ndio maana wengi wa Kristo wao wanakimbilia kutazama neno la juu nasemaje. Biblia zote hazina neno la juu. Nyewe wa Kristo wa Kirundi neno la juu mmeliweka, mmepewa ruhusa na nani? Kwa maana katika Biblia zote inasema usiongeze wala usipunguze. Kata haya matatu mmeweka katika Biblia, mmepewa ruhusa na nani? Kwa maana katika Biblia ya Kifaransa hamna, Biblia ya Kiswahili hamna, Biblia ya Kiingereza hamna, hata ya Kiarabu hamna. Nyie kwa kutia hayo matatu mmepewa ruhusa na nani? Hoja hiyo. Kwa maana mmoja utapewa hapa, je, Yesu ni Mungu ili aabudiwe? Ndio moja leo. Nani mmoja nimekuja hapa nimeonyesha vitu vingi tu. Na jambo la mwisho sasa, wale ambao wanaabudu Yesu au vipi? 5:72 Al-Karim. 5:72 Qur'ani nyeranda. Changamka Musa. 5:72. Aravuga ati, safi. Ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe. Safi. Aravuga mwarimu. Mu vy'ukuri baramaze guhakana bavuze bati, tayari wameshakufuru. Fakad kafara alladhina qalu, wameshakufuru, wameshakuwa makafiri. Watu gani hao? Allah ni Mesia mwene Maria. Mwenyezi Mungu ni Yesu mtoto wa Maryam. Safi. Igihe Mesia ubwiwe yavuze ati, pindi ambapo Yesu aliwaambia vipi wana wa Israeli, emwe bana ba Isirayeli, nimusenga Uhoraho Imana yanje akaba ni Imana yanyu. Takbir. Allahu Akbar. Waabudu Mwenyezi Mungu Mola wangu ambaye ni Mola wenu. Safi. Atagukeka ubangikanye Uhoraho mu by'ukuri, bila shaka yote yule atakayemshirikisha Mwenyezi Mungu, Uhoraho yamuzirije ubwami bw'ijuru. Mwenyezi Mungu alimharamishia pepo yake. Safi. Kandi ubushikiro bwiwe ni mu muriro udahera. Huyo naye mwisho wake ni motoni. Bimana malipo yake huyo atakuwa ni motoni. Mkija hapa mtambie haya maneno Bwana Yesu aliyasema ni uongo, hapa nitawakubali kama nyinyi wa Kristo kweli mtaka kubomoa kanisa. Haya maneno yako ndani ya Qur'ani tu. Jibu mnakuja hapana. 20:17 Musa changamka. 20:17 Yohana haravuga hati. Safi. 20:17 yaravuga. Safi. Yesu aramubwira ati, Yesu akamwambia Mariamu, Ngomoreko usiniguse Mariamu, uko ntaraduga kwa data, kwa maana sijapaa kwenda kwa baba, ariko genda kwa bene data wabwire utagira duge kwa Sari Westo. Tulia. Yesu akamwambia Mariamu, nenda kwa ndugu zangu kawaambie mimi Yesu nataka kwenda kwa baba yangu. Ambao nakubali Yesu mwana wa Mungu, mkono juu. Mkono juu. Kristo, haleluya. Imena. Maliza Musa. Arabari yavuga ati, imena sana. Uti. Kumana yiwe. Tulia. Avuga kwa Yesu akugaga kumana y'umukuru kwa juu. Abemera ko Yesu afise Imana. Abemera ko Yesu afise Imana. Kiri. Ninakwambia mtu ukurakisha. Ukura pepe. Alibarakinisha. Abemera ko Yesu afise Imana. Kwa hejuru. Babi hetu. Maliza Musa. Utagomba duge kumana yiwe yo Mana yayo. Kumana
yacu. Ni kuvuga ko imana ya Yesu niyo mana yacu. Ni kuvuga umukristo wari wese akaza ngaha atubwira uti oyaye Yesu nta mana yari afise, yari wenyine. Hapo nenda kupelwa kisa kama kweli nyinyi mnasoma. Msije na maneno fulani anasema, Paulo anasema hapana, njoo na kauli ya Yesu mwenyewe anatamka, mimi Yesu ni Mungu. Mfano 17:3 Yohana. Minini gatatu aravuga ati safi ubu nibwo bugingo budashira safi ko bamenye wowe Imana yonyene y'ukuri. Kwanza tujue Mungu wa pekee wa kweli Nuwo watumye Yesu na ndiye mtuma Yesu Kristo. Kwanza kuna Mungu wa pekee wa kweli na wa pili aliyetumwa ni nani? Ni Yesu Kristo. Musa shuka 6 ya hiyo. Igatandatu aravuga ati safi na ishuri izina ry'aba bantu wambaye mu bisi abantu mu bisi mana narabaishi izina ryao. Yesu ariko aratanga raporo y'ibikoza yakoze. Safi barababura abantu walikuwa wako kanipa mimi Yesu. Safi kandi bitondeye ijambo ryawe. Pia jina lako walifanya nini? Waliweza kulinyenyekea, waliweza kulishika mafundisho ya kutangaza Bwana Yesu, niweza kufikishia na wao wakatembelea. Safi none bamenye yuko ivyo wampaye byose biva kuri wewe, na sasa wamejua kwamba yote yale mimi Yesu nilikuja nayo yatoka kwa wewe Mungu Baba mianga. Safi kuko amajambo wampaye, kwa kuwa maneno yalinipa mimi Yesu na yabahaye nami nimewapa, nabo bakayakira na wao niachukua. Bimana mafundisho Yesu alikuja nayo aliwapa na wao wakayatukia. Maliza Musa. Bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, wakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe kandi ari wowe wantumye. Wasilamu takbir. Allahu Akbar. Bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe kandi yuko ari wowe wantumye. Ni kuvuga abagendanyi ba Yesu bose bari bazi yuko Yesu yaturutse hehe? Uhoraho. Kandi Yesu yatumwe nande? N'umuremyi. Mukazangamuza n'inyandiko Yesu bwite yivugira ko jewe Yesu ndi Imana cyane jewe Yesu musenge. Aje nemera ko abakristo musigaye mwiga Bibiliya. Sizi amajambo Paulo yavuze, sizi ndaka yavuze ngo baramubonye baramupfukamira baramusenga. Aje nashaka kumva muzega mgisha abantu Yesu mukanwa kiuti jewe Yesu Uhoraho, jewe Yesu nimusenge. Yesu we uvugiki kandi 18:18 Luka 18:18 Luka. Safi Inturi ukanze aravuga bati kubasomana bari inyandiko za Bibiliya. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ha commentaire fils mwenyekiti karibu byagurutse umwarimu minota 20 akoresheje iminota 20 ikigwa gusa kumure kubaje mu mwanya tuributsa yuko Yesu ni Imana ikwiriye gusengwa. Nuko iminota 20 rero tugiye kuyihereza umwigisha ku ruhande rw'abakristo. Turamuhaye kazi twumvirize inyigisho ziva ku mwigisha ku ruhande rw'abakristo agiye gukoresha iminota 20 mu kutwigisha kino kigwa. Kaze. Murakoze, Imana ibahezagire. Bakristo, haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Abayisilamu amahoro y'Imana bane namwe. Reka dushimire uyu mwene wacu avuye ngaha. Muri make abarundi barayamaze ngo umuntu atanga icyafise. Yego, ariko umuntu ashaka gutanga icyafise. Rero ivyo yarafise ivyo yatanze. Nkuko mwabyumvise ikigwa dufise uno munsi kivuga kiti mbega Yesu ni Imana kandi ikwiye gusengwa. Haleluya. Amena. Ndagomba yuko twigisha ikigwa apana kuza ngaha bakoresha ijwi rirerire abantu bakoraniye gataca yuko barumva. Bisigura yuko rero n'iyi minota 20 ngiye kwigisha ikigwa kugira ngo abantu batahure neza ikigwa kiri ngaha ku meza uno munsi banaca hafi cyubahiro. Rero yaje ngaha arigisha mwabyumvise ahakana yuko Yesu atari Imana. Haleluya. Amena. Reka mbaza abayisilamu, reka nitwerekana yuko Yesu ari Imana mwese muca mukora mu makanzu muca muyakumu
bavyemeye Ego. musomaji Naam. reka rero tubanze dufute ubucafu twese yaje kwandagaza ngaha. Ego cyane. Yohana 8:47 nyarutsa iryo somo. Yohana 8:47 ku basoma n'abandika haravuga ati Havuga ngo iki? Yohana 8 ku murongo wa 47 haravuga ati Havuga ngo iki mwarimu? havuga ngo uw'Imana Ugende mukenze gafu. Umuntu w'Imana yumva amajambo y'Imana. Yumva amajambo y'Imana bandanya. Mwebwe igituma mutumva. Mwebwe igituma mutumva. Nuko mutarari Imana. Haleluya. Amena. Imana cyabwe cyubahiro. Amena. Reka ndababwire iki cigwa nta muhadara n'umwe ukorwa ngo kigende kitaje. Twigishije kenshi inshuro nyinshi n'amasomo menshi bitabira zingurwa ko Yesu ari Imana mugo n'ubu ntibaragenza gute? Ntibarabyumva. Impamvu tubonye ngo ni kubera iki? Nuko atarabe Imana. Imana yacu tuganire cyane. Amena. Rero yaje ngaha aravuga byinshi ntabwo ndakubigarukako mugabo reka ndamwereke neza yuko Yesu ari Imana twebwe abakiza turavyemera kandi tukanabishingira intege twisunze inyandiko atari ku munwa gusa. Abaheburayo 5:11 nyarutsa. Igitabo cy'Abaheburayo 5:11 ku basoma n'abandika haravuga hati ego. Abaheburayo 5:11 haravuga hati havuga ngo iki? haravuga hati Abaheburayo 5:11 havuga ngo iki? tumufise ko byinshi byo kuvuga kandi bigoye isobanura. Uwo ni inde? Yesu tumufise ko byinshi byo kuvuga bigoye isobanura. Niyo mpamvu baza ngaha ikigo cy'umwana wese kikagenza gute kikabacanga. Tumufise ko byinshi byo kuvuga bigoye kugenza gute isobanura kubera ko mwabaye ibitumva. Ari abantu ngaha babaye ibitumva. Twabonye ngo abantu b'Imana kuko ntibumva amajambo y'iki y'Imana. Haleluya. Amena. Ndabereka impamvu abayisilamu badashobora kwatura ko Yesu ari Imana. Yego. Ndavyerekane. Bayisilamu ndavyerekane. Wakorinto wa kwanza 12 aya yake ya 3. Fanya ndio msomaji. Wakorinto wa kwanza 12:13. Aya ya 3 hiyo. Wakorinto wa kwanza 12. 3 soma. 3 inaenda kisema. Neza. Impamvu ababene wacu Waislamu badashobora kwatura ko Yesu ari Imana hari impamvu. Aravuga ati nico gituma mbamenyesha yuko atamuntu avugishwa na muntu w'Imana. Yegome avuga ati avuga ngo iki? Yesu ni kivume nawo byubahuka andanya kandi atamuntu ashobora kuvuga ati Yesu nuhoraho atabivugishijwe na muntu yera. Haleluya Kristo. Amena. Reka nibarize uyu musore avuye ngaha. Mbega urafise mpemu yera? Yo mukura. Urafise mpemu yera? Ngo baramufise mwarimu. Ngo baramufise mpemu. Nyakari wangu ndi bakunda kuza kubwira ngaha bitaroho mutakafu cyo ngira niwe bafise. Okay, nyarutsa Korani 17:23 bavuga ko barafise mpemu. Korani 17 baravuga ati Korani kitabu cha mashaka kinasemaje? Naona kuuliza habari ya roho. Umbiriza mw'abayisilamu niba bavyerekanye n'ivy'imwemu. Sema muracha muvuga muti roho ni jambo lililohusika na Mola wangu. Ati ivy'imwemu vyerekanye n'Imana gusa. Nanyi mwebwe rero mw'abayisilamu hakupewa katika elimu nimwigeze muhabwa kuvyerekanye n'ivy'ubwo bumenyi ila kidogo kabisa kiretse utuntu dukeyi gusa utuntu turi kurusha nayo nibyo mwahawe ni elimu ni inyigisho isiyohusika na vitu vya roho n'ibintu bitajanye n'ivy'Imana yacu icyubahiro. Amena. Bavuze ngo barafise mwebwe tugaruka ngaho utamure upinge Korowani wundi utaburege rupapuro mwebwe ntimugira nafye nanako kurushi. Niyo mpamvu ibya Yesu birabacanga kuko kugira ngo umuntu yature ko Yesu ari Imana nuko abafise mpwemu w'Imana. Haleluya. Amena. Mana cyabwe cyubahiro. Ndahije gufuta ubucafu ikarandagaza ngaha musomaji. Yigishije ikigo. Ikigo kiravuga ngo ega Yesu ni Imana kugira ngo asengwe. Ego cyane. Ega uhereye kera hose musomaji abantu bavuga nk'uko bariho ndavyerekane sindavyerekane Yohana 8:56 yarutse inyandiko. Yohana 8:56 aravuga ati umviriza abandi bari bameze nk'aba bene data bari ngahe haravuga ngo avuga ngo iki Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahamye ko n'umunsi wanje
wanje wa Yesu. Neza cyane musomaji. Kandi yarabonye yego aranezerwa. Haleluya wa Kristo. Amen. Mbiriza rero ugarukirije ngaho Aburahamu sogokuruza waje yari yarahamiye ko umunsi wa Yesu kandi wabonye yaragenje gute? Yarabonye araryohewe. Yanezerewe. Hari abandi bari ngaho bameze nk'abariya bene wacu hariya he baciye bavuga ngo iki haravuga ati nuko rero abayuda baramubwira. hariho umugwi w'abayuda bameze nk'aba bayisilamu baca bavuga ngo iki ati ubutaramara imyaka 50 ngo warabonye Aburahamu. mwumvise ngo ubutaramara imyaka ingahe 50 ngo warabonye Aburahamu. Yesu aca bishura ngo iki Yesu arababwira ati nukuri ndababwire mwa Isilamu mwe Aburahamu ataravuka jewe Yesu namye ndiho. Haleluya wa Kristo. Amena. Yesu avuze ati Aburahamu ataravuka Yesu we yamye ariho. Yesu ni ndiho. Haleluya. Amena. Yesu ni inde ndiho. None ndiho gisobanuye kuvayo 3:14 Yesu yamye ni ndiho. Kuvayo 3:14 kubasoma n'abandika aravuga ati yarutse inyandiko musoma aravuga ngo Imana yishura Mose iti ndi uwandiwe kandi itukora ari kuzobwira Abisirayeli utubwire n'aba bose bakoraniye ngaho ku kibuga uti ndiho yabantumye ko. Haleluya. Amena. Mana cyangwa itubahiro. Amena. Yesu ni ndiho yamye ariho mu yandi majambo ikintu cyamyeho ni Imana cyangwa itubahiro. Amena. Hamucugaruka ugaruka ngaho upinge uvuga ibyo wigombeye. Yesu ni Imana uko tuvyemezwa n'ivyanditswe natwe tukavyizera. Imana cyangwa itubahiro. Amena. Musomaji. Naam. Aburahamu ataravuka Yesu we ngo yari ndiho ari iki reka tubaze Korani kuko hari ibintu bitatu musomaji. Aba bene wacu b'Abayisilamu iyo basomye kimwe baca bahagarara kumva yuko ukwize ibyo basomye kwa rukuri kuko hari inyandiko basoma ngo Yesu ni sibaje ngakavuga Korani aho nyene 471 Korani tukufu soma hiyo Korani gobi soma hiyo kabisa Korani 4 171 Korani 4 gutahura bafata kimwe gusa bakigeza ko bagaca bafunga ifire ibyo bintu bitatu niko ngo babitaho nyarutsa haravuga ati Jema ngimura haravuga ati enyi watu wa kitabu mviriza mwebwe bantu mwahawe igitabo msipite kiasi katika dini yenu nimukarenge imipaka mu byo mwizera wala msimseme Mwenyezi Mungu ila kwa nilio kweli kandi nimukavuga ibidoro kiretse by'ukuri gusa. Hakika Masihi Isa wana Mariamu mu by'ukuri Yesu umwana wa Mariya ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Bantu hagarara aho nyene rero nukuvuga aba hageze baca bafunga batakubitishura ngo mwumvise ngo Yesu ngo Korani bivuze ko ari intumwa y'iki ngo y'Imana hajya hepfo rero baca bahibagira aho bavuze ngo ni by'ukuri Yesu umwana wa Mariya ni intumwa y'iki y'Imana. Yesu rero arenze kwitwa intumwa nibyo mudasobanukiwe hepfo rero aravuga ati avuga ngo uendelee kusema inasema aje ndugu yangu na ni roho umviriza bongeye ko bati kandi ni muhemu baracigishije aratangura mwalimu arakambere aravuga ati ni mtume wa Mwenyezi Mungu na neno lake tu. Sikiliza hapa Waislamu, bavuze ukandira bavuze ngo ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mara ya pili wanasema ni neno lake. Neno la nani? La Mwenyezi Mungu. Bandanya aravuga ati naam aliyompelekea Mariamu na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu. Haleluya wa Kristo. Amena. Yo Abayisilamu ko barigisha ibi ntibabigerako ibi ntibabigerako baca bagarukiriza ngo ni intumwa y'iki Mwani mushobora kumbwira ibyo nigisha reka nigishe niba ujya zabananiye reka je nigishe ibyo none musoma wumvise ko ari jambo w'Imana na ngo w'Imana baciye bajugumira none jambo w'Imana gisobanura iki erega yaje ngaha atangira igabana dasobanukiwe reka ndamwigishe Yohana 1:1 nyarutsa Yohana 1:1 aravuga ati reka ndamwigishe aravuga ati ko basoma n'abandika avuga ngo aravuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho umviriza ubwa mbere na mbere jambo yariho nimwe tubonye muri Korani 571 ego yariho
kandi jambo yahoranye n'Imana neza kandi uwo jambo yari Imana. Stop. Hano yaje aravuga ngo umwigisha aza kuduga ngaha ngo amwereke ko Yesu ari iki? Ari Imana. Uyu jambo avuga ngaha niwe Yesu Kristo. Kandi tubonye ngo niwe Mana. Haleluya. Amen. Yatumvise ntiyabyumvise? Yabyumvise. Ashobora kuba yasomye mugabo aho yari yahageze. Umviriza rero tubonye neza ko uwo jambo avugwa ari we Mana kuko yamyeho Aburahamu ataragenda gute ataraba izina ry'Imana turi habwa icyubahiro. Rero abagabo akavuga ati warimu nindiho ndahaje ndiko ndahaza. Rero impamvu tuvuga ko Yesu Kristo ari Imana. Haleluya. Amen. Icambere nuko ari umuremyi. Haleluya. Amen. Bandanya aho nyene rero aravuga ati aravuga ati byose ku murongo wa gatatu byose byaremwe nawe. Oyarigira utamusomye ibitari bye ni bandeshutse kumbe nabo bashaye baremwe na Yesu cyane gose. haba bagaca baza ngaho bagatukura baremye ngo siba yabaremye. Arongera akavuga ati subiramo iryo somo nyene byose byaremwe nawe. Oya nkeka bajya batarimwo mu byaremwe byose nta kintu na kimwe tutaremwe nawe. Haleluya wa Kristo. Amena. Waislamu takbir. Wote kimya. Wabonye semeni Waislamu sisi hatuna kinyongo. Kubera ine akantu kakariya nibavuga abanye batose byaremye nawe. Je musomaji n'ubwa mbere mbonye hano ibwira umubumvi ngo se wambumvye ni hatari. Mwari bwayibonye hano bene iyo bayita hano yisema kabisa. Imana ibwira wambumvye ngo se wambumvye bajya bose baremwe nande nawe. Umviriza mbega abandi bahanuzi barigeze bavuga Yesu ko azozana Imana baranivuze. Yego. Yesaya 9:6 nyarutse inyandiko musoma. Yesaya 9:6 kubasoma n'abandika haravuga hati havuga ngo igitabo cya Yesaya ikigabane c'9 ku murongo wa 6 kubasoma n'abandika haravuga hati kuko umwana tuvukiye duha umwana w'umuhungu. Umviriza neza shehe umviriza ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Umviriza umwana ingana zo azokwitwa igitangaza umujenama Imana y'ubushobozi data wa twese ahoraho. Haleluya. Mukama w'amahoro. Kristo. Amen. Ibi byavuzwe imyaka 700 Yesu azoba yitwa data wa twese ahoraho. Mana cyabwa icyubahiro. Amen. Hamugaruka ngaho upige ko Yesu atari Imana. Bashaka kubwira umuremyi ko atari Imana uwakuremye. Haleluya. Amen. Mana cyabwa icyubahiro. Amen. Umviriza rero tubandanye musomaji. Yego. Ndagomba ndabereke irindi somo Mika 1:3 nyarutse inyandiko. Mika 1:3 kubasoma n'abandika haravuga hati avuga ngo iki igitabo cya Mika 1:3 Mika uri hehe Mika? Havuga ati 1:3 avuga ngo iki kuko reraba ni murabe mwese raba urahagurutse ava iwe agira amanuke atambagiye ku mpinga z'imisozi yo mu isi. Haleluya wa Kristo. Amena. Uhoraho yaraje atambagira ku mpinga z'imisozi aho n'abacu ntibabiciye n'iki ntibabiciye nibo baracabaza. Erega no mu bakera hari uwundi muntu yabagiye nkabijya babajije. Yego. Yohana 14:8 nyarutsa. Yohana 14:8 haravuga hati haravuga ngo 14:8 kubasoma n'abandika Filipo aramubwira ngo iki ati mugenzi twereke so uzobihaye. Harangana akavuga ati Yesu aramubaza ati mbega ko nabanye nawe igihe kingana gityo. Yesu abwiye Filipo ati ko nabanye nawe Filipo igihe kingana gutya murakara umenya Filipo. Shehe ngira ndakubaza Yesu akabanye nawe nturamumenya. Naramumenya by'ukuri. Ni watuma izuba ryaka, ni watuma imvura igwa, ni we yatumye uva muhiruka, ni we yaguhaye iby'ukaniki. Narakamumenya n'ubu ntibarabona namba. Umviriza rero ibibazo byari bifise ba Filipo n'uno munsi baracagenje gute baracabifise. Umviriza Yesu ni Imana bandanya hepfo gato abone akavuga ati ubonye jewe. Umviriza ubonye nde jewe Yesu abonye iki abonye data. Haleluya. ngo naruvuga utego twereke so musoma kigerezaho Yesu ni Imana ikwiriye gusengwa. Matayo
2:8-16 muri inyandiko. Matayo 2:8-16 ku basoma n'abandi karavuga hati avuga ngo iki? Matayo 2:8 ku murongo wa 16 haravuga ngo 18 ku murongo wa 18 haravuga ati Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Niko aravuga ati 16 aravuga ati maze babigisha 10 n'umwe wa Kigalilaya Yesu yarariye bamubonye baramusenga. Haleluya. Ariko bamwe baratekerana. Umviriza Yesu hari abamubonye baramusaba ko bazi ko ari Imana igiye kugeza gute gusenga. Ari bagikekeranya namwe mukwiye gusenga mu izina rya Yesu. Amena. Haleluya. Amena. Abafilipi 2:11 tunasema Abafilipi wa Filipi 2:11 Filipi kabiri ayi Filipi kabiri 15 mwalimu 2:10-11 haravuga ngo mviriza kugira ngo amavi yose banzurindire ngo amavi angahe yose banza bajya abantu barafise amavi bari nayo barafise ndayabona bagomba gukora iki rero bandanya amavi yose azafukane n'izina oya n'izina rya Yesu oya ya Muhammad rya Yesu ujya gusamya nabi rya Yesu subira mu nyandiko kugira ngo amavi yose nayo yaba bashehe azafukane n'izina yande rya Yesu. Haleluya. Aribyo mu ijuru hejuru mu ijuru aribyo mu ijuru n'ibyo ku isi n'ibyo ku kuzimu kandi banzugezaho abantu bose aba bakwisi n'aba mu ijuru nirira bigomba kuvuga mu izina ryande rya Yesu agomba gusengwa kubera ari iki ari Imana. Shomira nyaruta haravuga ati kandi indimi zose bari abantu baravuze ururimi bari nazo indimi zose n'icyaraho kirimo cyane n'abaragi ko bitarigende gute indimi zose zizatura yuko Yesu Kristo ari uhoraho. Haleluya wa Kristo. Amena. Indimi zose kiretse n'umuragi aratura ko Yesu ari iki ari uhoraho. Yesu arajya afite indimi zivuga bagomba kwatura ko Yesu ari iki ari uhoraho. Haleluya. Amena. Turangize Tito 2:13 tugiye kurangiza Tito 2:13 ku basoma n'abandi karavuga hati neza cyane nyandiko haravuga ngo twitega ivyizigiro vy'amahirwe. Umviriza twebwe abakristo umviriza abizeye umviriza twitega iki ivyizigiro vy'amahirwe no kuzaseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo. Kuzaseruka ku bwiza bwande bwa Yesu Kristo niwe ki Mana yacu ihambaye n'iki n'umukiza. Haleluya. Amena. Nagi Imana turambitura. Amena. Yajenga avuga ngo nitumereke ko Yesu ari Imana twavyerekanye Yesu akwiye gusenga yarasenzwe abakekeranya nabo nibaze tubasengere mu izina ryande rya Yesu. twabonye ko kwatura ko Yesu ari Imana bufise nde mwera abanyabagira mwe bakwiye kuza tubasengere baronke iki mwera abature ko Yesu ari iki ari uhoraho. Imana ibahezagire mwese mu izina rya Yesu. Amena. Haleluya. Amena. Ubwa mbere twari twumvise iminota 20 ku ruhande rw'abayisilamu muri turumvise kandi iminota 20 ku ruhande rw'abakristo. Ndumva twebwe turafise ubumenyi bwinshi turiko tubakurikirana uko ibintu biriko biragenda. Rero iminota isigaye 10-15 tuza gukoresha ku mpande zose. Reka duhe umwanya umuhagarikizo ku ruhande rw'abayisilamu kugira ngo atange umwanya kumwigisha. Takbir! Allahu Akbar. Nkuko bivuze iminota 20 biraheze ku mpande zose zibiri tugiye mu gice cya kabiri cy'iminota 15 kuri 15. Arimasi zena majambo menshi fisi arimasi ngo ngaha ubigishe iminota yawe 15. Sawa. Aya. Arimasi nyaruka fanya haraka. Sawa, dakika 15 mali yako. Mada unaikumbuka sana. Hata ukiziweka basi. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ni kwamba Waislamu
na wale ambao si Waislamu. Dakika 20 zimekwisha upande wa Wakristo. Mada iko wazi kabisa, lakini la kushangaza ni pale ambapo Mkristo amekuja hapa akauliza Waislamu, je, niwaoneshe kuwa Yesu ni Mungu? Mimi na wenzangu tulikuwa tunasema basi kuna Biblia mpya imekuja, basi tuanze kutetemeka. Lakini unakuja kukutana ili Yesu awe Mungu ni kuanza kupita Charama ili ufike Buyenzi. Unaanzia Charama unakwenda Gatumba ndio unakwenda Buyenzi. Sasa mfano wake ni mtu amezama kwenye bahari, kisha anatafuta kile ambacho kitakachomsaidia. Anaona shifoma kiboya ndo anaenda kuchukua, sema kitamsaidia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mimi nimedhani, hebu sikiliza, Biblia inasema nini? Biblia inasema kila neno la Mungu limehakikishwa. Ili Yesu awe Mungu, sisi Waislamu tumkubali kwanza Mungu mwenyewe azungumze, ama huyo Mungu mwenyewe ambaye ni Yesu ajishuhudie ya kuwa yeye ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Pakija andiko la Yesu mwenyewe anajishuhudia, basi sisi Waislamu hatuna matatizo, tutaamini kuwa Yesu ni Mungu. Lakini unakuja kutuletea maneno ya mtu ndio unatuletea hapa. Hata mimi naweza nikasema fulani ni Mungu, lakini sio imani yangu na wala yeye ajiamini. Umekuja hapo umezungumza mengi, lakini sitakwenda kwa sababu muda ni mdogo. Ukatoa Yohana 8:47, pale kuna ujanja ukakupa ukakwenda 47. Hebu soma hiyo bwana Omar. 8:47 inasemaje? Inasema katika Biblia 47 inasemaje haraka? Inasema hivi. Inasemaje? Uimana yumva amajambo y'Imana mwebwe gituma mutumva nuko mutaraba Imana. Abayuda baramwishura bati none se nitwavuze ukuri kuri umusamariya? Tulia. Ya andiko nasema wewe ukiwa mtu wa Mungu utasikia maneno ya Mungu. Sasa akatwambia ni kwamba sisi Waislamu hatusikii maneno ya Mungu kwa sababu watuko wa Mungu tunasema kuwa Yesu sio Mungu. Sasa tutizame andiko hilo. Kati ya sisi na wenyewe, wanani sio wa Mungu? Wenyewe wanasema Yesu ni nani? Ni Mungu. Sisi tunasema Yesu sio nani? Sio Mungu. Tunamuuliza Yesu we, kati ya Wakristo na Waislamu, wanani wa Mungu? Wanani wanafuata maneno yake? Soma nani hiyo 40 inasema ndio ariko none murondera ingene mwonyica jewe Yesu umuntu ndio yababariye iby'ukuri ibyo numvise ku Mana. Aburahamu nyakiza ati tulia takbir. Allahu Akbar. Kumbe sisi Waislamu tunakubali kuwa sisi ndio wa Mungu na tunafuata maneno ya Mungu. Yesu mwenyewe anasema ya kwamba mmesikia kwamba mimi ni mtu mnatafuta kuniua. Mimi mtu ambaye mimi nimewaambia iliyo kweli niliyotoa kwa nani? Kwa Mungu. Kumbe Yesu alikuwa anatoa maneno kwa nani? Kwa Mungu. Kumbe Yesu sio nani? Sio Mungu. Kumbe haya maneno ni ya nani? Ya Yesu. Kumbe wasiofuata Mungu na maneno ya Mungu ni wa nani? Hao. Takbir. Allahu Akbar. Kama unakuja kusoma hapa jua kwamba zile meza ama wale wameikaa pale ni wasomi. Zungumza kitu. Biblia yote sisi tunaisema tunakuelewa tu, tunakunani. Jengosi mtazame. Ndio leo naanza kuhubiri. Yaani hapa napiga mswaki. Akaja akazungumza masuala mengi sana. Acha nichukue ya muhimu. Akaja akasema Yesu ni Mungu kwa kuwa Yesu alikuwepo huko tangu zamani. Sasa nakwambia kama ni Yesu kuwa zamani ndio Mungu, basi na wewe ni Mungu. Biblia inasema na wewe ulikuwepo kama
kabla vitu vyote havijaumbwa. Zaburi 91 hadi 2. Zaburi 90 1 hadi 2. Ndio Inasemaje? Inasemaje? Mwami wamye uruburuhukiro bwacu uhereye ibihe byose, imisozi itaravuka, utararamuka, isi n'ibihugu uhereye ibihe bidashira. Kumbe Zaburi na Daudi anasema ya kwamba kabla Mungu hajaumba dunia, hajaumba miti, na yeye alifanya nini? Yarariho, alikuwepo. Sasa mbona wewe unamsema kama ni Mungu? Yaani Wakristo, njoni hapa mzungumze maneno ya kueleweka. Wapi tunataka, wapi Yesu mwenyewe ajishuhudia kuwa ni Mungu? Ndio tunataka. Sio kabla unaishi karibu ya zone, kabla kwenda kusoma unaenda kuzunguka kule ndio uchi. Watu watakuona kwamba wewe haufai. Akaja hapa akasema Yesu ni neno. Sijui Yesu ni neno. Akasema hapo mwanzo kulikuwepo neno, na neno alikuwepo kwa Mungu. Sasa jameni, hivi mnajua maana ya neno? Sasa wewe ulikuwa unaongea hapa, ili neno ambalo ulikuwa ukilitoa ni neno la nani? Ni neno lako kumbe umemaliza mada. Kumbe kama mtu kuwa neno ndiyo Mungu. Sasa ngoja sikiliza, neno ni nani au neno maana yake nini? 33:6 Zaburi. 33:6 kitabu cha Zaburi. Hebu chukua Biblia ya Kiswahili ili nende vizuri. Inasemaje? 33:6 inasema hivi katika Biblia. Inasemaje? Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumuzi ya kinywa chake. Tulia. Kumbe kwa neno la Bwana mbingu zimefanya nini? Zimefanyika. Kwa neno la Mungu Yesu alifanya nini? Aliumbwa. Sasa Mungu alitamka neno, mbingu zikafanyika. Inaendelea. Tutaendelea, tulia. Kumbe kama kweli kila kitu kitaumbwa kwa neno, kinachukua sifa ya umungu. Kumbe tumepata Mungu wangapi? Wa pili, ambaye ni nini? Kwa sababu mbingu zimeumbwa kwa neno la nani? La Mungu. Na Yesu aliumbwa kwa neno la nani? La Mungu. Kumbe mbingu na Yesu wote wana sifa ya nini? Ya uungu. Endelea. Inaendelea. Maliza. Hukusanya maji ya bahari. Mungu kwa neno lake amekusanya maji ya bahari. Mungu akasema bahari iwe. Kumbe Mungu wangapi? Watatu. Bahari anakuwa nani? Mungu. Kwa kuwa aliumbwa kwa nini? Kwa neno. Kama nani? Kwa hiyo leo Mungu wangapi huyo? Watatu. Mtakuja kutuambia kama na babu na neno aliumbwa kwa neno itakuwa Mungu. Maliza. Inaendelea. Huviweka vilindi katika ghalanchi yote. Tulia. Kumbe kama kwa elimu yenu mkisema kila kitu kimeumbwa kwa neno kitakuwa Mungu, basi nimeshakupatia bahari ni Mungu na mbingu ni Mungu. Njoni muabudu hapa. Sasa akaja hapa akatoa Tito 2:13. Yaani kuna vitu fulani mimi Wakristo najua, wakati mnasomaga Biblia mnachukuaga madineti ambao ndio mnasomea Biblia. Akatoa Tito 2:13. Tito 2:13 anasema ya kuwa hii Tito 2:13 ndio inathibitisha ya kuwa Yesu ni nani? Ni Mungu. Hebu soma hilo andiko. Inasemaje? Tukitazamia tumaini lenye baraka. Sikia, wala sio Mungu anazungumza, wala sio Yesu anajizungumza. Tukilitizamia tumaini lenye baraka, kuna mtu anazungumza, ni discourse direct. Tukilitizamia tumaini lenye baraka, kuna mtu anasema hapa, tukilitizamia tumaini lenye baraka. Maliza. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo. Mungu mkuu. Kumbe huyu mtu ambaye anayezungumza ya
sio Mungu wala sio Yesu wala sio Biblia. Ingekuwa Biblia tungekubali, lakini ni mtu wamechukua maneno yake wakayatia mle, akasema tukilitizamia tumaini ya baraka. Mungu Yesu Mungu mkuu. Wapi Mungu Yesu anasema mimi ni Mungu, ili huyu jamaa awe kuwa mkweli? Kweli kabisa. Chooni mtuoneshe. Kumbe hiyo Tito 2:13 bado mpaka hivi si tunataka Yesu mwenyewe ajisemee ya kuwa yeye ni nani? Ni Mungu. Tunakwenda sasa nitoe mafunzo. Sisi Waislamu imani yetu tunakubali ya kuwa Yesu sio Mungu. Sisi Waislamu tunakubali ya kuwa Yesu aliumbwa kama sisi, lakini Mungu alimpa cheo cha utume, alimtuma kwa watu fulani. Yesu alituma, ndio maana Waislamu tunamheshimu kuwa nani? Ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yesu mwenyewe anajua ya kuwa kuna Mungu wake ambaye yuko naye yeye. 17:20 Yohana 17:20 kitabu cha Yohana. Inasemaje? 20:17 inasemaje? Yesu aramubwira ati, Yesu akamwambia ntumureko usinishike kuko ntaraduka kwa data, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, ariko lakini genda kwa bene data babari ruti, nendeni kwa ndugu zangu mkawaambie agira duge kwa se, nataka kwenda kwa Baba yangu ari weso ambaye ni Baba yenu, uti na tena kumana iwe kwa Mungu wangu, kumana iwe kwa Mungu wangu aliyo maana yanyu, ambaye ni Mungu wenu. Sasa huyu Mungu Yesu anasema anataka kwenda kwa Mungu wake, na yeye huyu Yesu ndiyo Mungu. Sasa huyu Mungu Yesu huyu Mungu anataka kwenda. Yesu ni Mungu gani na huyu Yesu ni Mungu gani? Nani mkubwa kati ya huyu na huyu? Kumbe Yesu mwenyewe anajua kuwa kuna Mungu wake ambaye huyo Mungu ndiye ambaye alimuumba yeye. Ndio maana sisi tunasema kuwa Yesu ni mtu kama sisi, kwa kuwa kama ni mtu Yesu hawezi kuwa Mungu, kwa kuwa Biblia yenyewe inakubali. Tito 2:15 Tito 2:5 inasema. Tito 2:5. Timotheo wa kwanza 2:5. Timotheo wa kwanza 2:5 inasemaje? Yaligiriti kuko hari imani imwe, kwa sababu Mungu mmoja kandi nampata harumuhuza umwe w'Imana n'abantu, unampatanishi kati ya Mungu na wanadamu, na wenyene nawe n'umuntu ni mtu, ni Kristo Yesu. Kumbe Yesu yeye ni mtu, kuna Mungu na kuna mpatanishi ambaye ni nani? Ni mtu, na jina lake nani? Yesu. Wapi Yesu anasema mimi ni Mungu? Ili tuamini mko wa kweli. Mkipata andiko ndani ya Biblia sisi hatuna tatizo, kwa kuwa Yesu ni mtu. Na ndio maana sisi tunasema huyu Yesu hawezi akachukua sifa za Mungu, kwa kuwa huyu Yesu yeye ni mtu na Mungu hawezi kuwa mtu. Biblia inaamua 23:19 Hesabu 23:19 Hesabu inasemaje? Inasemaje? Inasema hivi. Inasemaje? Eregimana sumu ngubeshe. Eregimana sumu ngubeshe. Mungu sio mtu aseme uongo. Kule tumekutana Yesu ni nani? Mungu. Anasema kandi. Si mwana w'umuntu wala hawezi kuwa mtoto wa Mungu ngo yisubireko aseme ajute. Lakini mwanadamu tunajuta, mwanadamu tunasema uongo. Yesu Mungu hawezi akachukua hiyo sifa, lakini kule tumekuta Yesu amechukua habari ya kuwa yeye ni nani? Ni mtu. Na Biblia inakataa kuwa Mungu hawezi kuwa nani? Ni kuwa mtu. Sasa njooni hapa, Yesu ni mtu, Mungu anakataa yeye Mungu hawezi kuwa mtu. Biblia inasema Mungu hawezi kuwa mtu. Njooni sasa mtuoneshe Mungu huyu wa Yesu vipi? Mungu sio mtu, Yesu ni mtu. Tunamaliza. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Takiwa 15 mbega bimeze gute wewe? Murakoze cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amena. Mworo Imana bane namwe. Amena. Kwanza namshukuru sana mwalimu wa Islamu kutoka hapa, mwalimu Alimasi, sababu amemaliza mada kabisa. Namshukuru sana sababu anamaliza mada.
aliuliza mara nyingi eti mkionyesha andiko wapi Yesu alijisemea mwenyewe mimi ni Mungu. Sisi Waislamu tutaamini. Waislamu nitoe si nisitoe? Toa. Wakristo nitoe si nisitoe? Toa. Yabajije ati mukerekana aho Yesu yivugira n'akanwa kiwe yuko ari Imana. Twebwe Abayisilamu tucatwemera Yesu tucatuheba. Muriteguye? Msomaji. Naam. 41 kane Yesaya. Tugende ndakwereka aho Yesu yivugira. Nacho rindira soma Yesaya. Yesaya 41 kane. Yesaya 41 kane haravuga ati kwasoma n'abandi. Hano haravuga ngo ikirinde abamukanya bari bitegure kwakira Yesu uko nawe yagivugiye. Umwarimu wanyu yabamaje soma 41 kane Yesaya haravuga ati ninde yabikoze sawa akabishitsa sawa ahamagaye abantu kurungano rwabo bagenda rukurikirana uhereye ku itanguriro nicyo uhoraho ubizagenda buke sira haruguru soma neza uhereye ku itanguriro uhereye ku itanguriro nicyo uhoraho uwa mbere n'uwiherezo nicyo nyene igereze ngaho igitabo cya Yesaya murindire igitabo cya Yesaya kitubariye yuko Yesu yitwa uwa mbere n'uwiherezo ahubwo yitwa uwa mbere n'uwiherezo. Umviriza igitabo cya Yesaya kitubwiye yuko Yesu yitwa uwa mbere n'uwiherezo. Uko niko uhoraho yitwa. None Yesu yarigeze avuga yuko yitwa uwa mbere n'uwiherezo? Nicyo kibazo bariko baratwenga batazi iyo ndiko ndaje. Inyandiko kitubariye yuko uhoraho yitwa uwa mbere n'uwiherezo. Ikibazo rero Yesu yarigeze yivugira n'akanwa kiwe yuko yitwa uwa mbere n'uwiherezo. Uko hari masi yavuze ngo mukerekana uwo murongo twebwe Abayisilamu tujya tumanika amaboko. Musomaji umviriza Yesu yivugiye n'umunwa wiwe wenyine avuga muri discours direct. Musomaji naam Yesu Yohana 1:8 Yesu yivugiye hanyuma wewe uca wemera yuko umanitse amaboko. Soma aravuga ati hora ku murongo w'indwi aravuga ati iharazarana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera n'abamucumise bazomubona sawa kandi amoko yose yo mw'isi azoborokeshwa nawe uko biri. Amen. Umunani aravuga ati umwe Yesu yahivugire aravuga ati jewe Yesu Alfa na Omega. Umviriza Yesu wenyine ariko arivugira muri discours direct. Arimasi yavuze ngo hakabonekana umurongo Yesu yivugira yuko ari uhoraho tujya tumanika amaboko. Uhoraho yitwa Alfa na Omega, itanguriro n'iherezo. None Yesu avuze ngo jewe Yesu ndi Alfa na Omega, itanguriro n'iherezo. 16 wenyine 16 haravuga ati kandi mu kuboko kwiwe kw'ibito Lima 16 Yohana Yesu Yohana Lima 16 aravuga ati kandi ukuboko kwiwe kw'iburyo sawa 18 aravuga ati ndamubonye yikubita imbere y'inyumba ziwe. Yohana mubonye atayikubita imbere y'inyumba ziwe nk'upfuye agashyira ku kuboko kw'iburyo. Yesu agashyiraho ukuboko kw'iburyo kuri Yohana ati ntutinye. Acabwira Yohana ati ntutinye jewe Yesu uwa mbere kandi ndi uwiherezo. Nababwiye yuko umwarimu wanyu yabakwegeye kuko yavuga ati iyo somo rikaboneka tujya tumanika amaboko. None mwayamanitse iyo mirongo ndayibitse tubaza kuyigarukako. Yesu yabyivugiye n'akanwa kiwe. Nicyo gituma kubera yuko twamaze kubona umwarimu wacu wa mbere yerekanye ingene Yesu abigishwa baramusenze arabireka kuko azi yuko afise ububasha bwo gusengwa. Ikibazo bongeye gusigura ngaha kubera Arimasi yamaze kumara ikigwa, yamaze gukwegera Abisilamu, byamaze kumvikana. Ikintu gusa ngo basigure amasomo abagora gutahura iyo basoma ngo Yesu ni intumwa, Yesu ni umuntu. Umviriza muri Bibiliya hari amasomo avuga ko Yesu ari intumwa, hari avuga ko Yesu ari umuntu, hari avuga yuko Yesu ari Imana, hari avuga ko
umwana w'Imana mwebwe musoma amwe gusa avuga ngo ni intumwa kubera ko ayandi mutayasoma ni kubera ntabyo mwumva nabarengeye Matayo 13:13 Matayo 13 umviriza ikigwa cy'umwana bwa Yesu ku bayisilamu nibo kwigisha abana bo muri maternelle filozofi yego nicyo kibazo nibo guha umwana w'imyaka 2 ngo heke n'impete ntibikunda ikigwa cy'ubwenge nicyo gituma Korani yamaze kuvuga yuko kubera mutagira ubwenge bw'inkwemu ibi ntabyo mwokumva 13 Matayo aravuga ati havuga ngo iki gituma mabwirira mu migani Yesu yigishije ibintu byinshi mu migani abantu b'inkwemu bakabyumva abatari b'inkwemu ntibabyumve hari kubera iki nuko iyo baraba batabona iyo baraba ntibabona kandi iyo bumva batumva kandi iyo amatwi yakira ibintu ntibabitahura agatahura ariko rero 16 hanyuma haravuga ati ariko amaso yanyu ariko mwabatisume amaso yanyu arahiriwe uko abona n'amatwi yanyu uko yumva nubwo ntushobora kubyumva ntushobora kuzanira ibintu birebire by'abantu bakuze abantu bafise ubwenge buke bw'ubwana rongeye gusigurira abafise ubwenge babyumve kubera iki musoma amasomo yuko Yesu yari umuntu Bibiliya iri kwerekana yuko yari Imana hari ikintu cyabaye mwebwe mutumva mubwo bisaba ko mwumva Yohana 1:14 twamaze kubona ko Yesu ni ijambo w'Imana kandi ijambo ry'umuntu niryo ryerekana uwo muntu wari we n'umuntu bagiye kumuhana kubera ibintu yavuze bamufatira ku majambo yavuze mwene aya majambo yiwe niyo yerekana wenyene uwo ari we 14 rumviriza aravuga ati 14 rumviriza ikintu cyabaye mwe mudatahura Yesu ijambo habaye ikintu kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe twitegereje ubwiza bwiwe n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se ubwiza jambo Yesu yahozeho ari mwene ari jambo kuko twabibonye yuko Aburahamu atarabaho yari hari iki yari jambo ari mwene nuko igihe cyarageze ubwo jambo yiha umubiri mwene majambo yambara umubiri hanyuma abana natwe turamwitegereza n'amaso Yesu bamubona agendagenda bamubona afungura bamubona yambara nk'umuntu mugabo ari jambo w'Imana yihaye umubiri kugira ngo abane natwe yabanye natwe kugira hari iki ari Filipi 5:2 guhera ku murongo wa 5 umviriza impamvu iki nicyo kibazo abisilamu mufise mwebwe ntimuzi umugambi w'agakiza wateguwe Yesu akaza akava mu Mana akambara umubiri akabaho nk'abantu kugira bikunde acungura abanyabyaha iyo ibyo atabikora namwe ntimuba mukiriho namwe kugira mukire muzokizwa nuko Yesu yihinduye umuntu akaza gupfa ku musaraba soma aravuga ati Abafilipi 2:5 kubasoma n'abandi kandi Isilamu byase ko gushika tubasengera bakaronka mwene niba bazobyumva ubu ntibarabyumva aravuga ati avuga ngo iki dore wa mutima muri mwebwe wa mutima wari muri Kristo Yesu sawa naho yari asanganywe ishusho y'Imana yumviriye ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako tugeze ngaho ngo yari asanganywe ishusho y'Imana niyo yari asanganywe kuva kera isi n'igihe bitarabaho ariko niyumviriye yuko kuguma afise ubumana ari ikintu cyo kumirako hanyuma ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acika ubusa n'abantu nicyo bituma bumva ngo n'umuntu yari umuntu nibyo mubona gusa raba kure humuka ntibahumuke yari afite ishusho y'Imana mugabo nawe uko atoguma mu bumana kubera yuko umwana w'umuntu yarazimiye Yesu aca yabira ishusho y'umugurano acika ubusa n'abantu agenda ku isi ari umuntu bicaye bandanye bivuga ngo iki aravuga ati kandi aboneka afise ishusho y'umuntu amaze kuboneka rero ngaha ku isi afise ishusho y'umuntu aricisha bugufi kwa kunyene tumuzi araganduka no gushika ku rupfu kandi urupfu rwo ku musaraba kugereza ngaho Yesu yari yihanganiye kuba umuntu arihanganira guca bugufi mbere ntibyari byo gusa aremera n'urupfu rwo ku musaraba ibyo byose yabikoze kugira ngo bikunde abantu bakire ibyo rero abisilamu kuri bo byaranze ko babyumva ariko naho mwe bihakana inyandiko zamaze kubitwereka nicyo gituma Yesu amaze kurangiza igikorwa cyiwe cyo gucungura umuntu ngaha ku isi amaze gusubira mu ijuru mu bumana bwiwe usibye abantu bamutahura baramusenga ariko mu ijuru hoho amaze gusubira mu
mana bwiwe n'abamarayika bo mw'ijuru baramusenga ndavyerekane zerekane utumbwira uwo afukamirwa kandi agasengwa n'abamarayika aba bagabo aba ingene bashobora kuza kumupinga abaheburayo 1:5 utumbwira rimwe gatanu amaze gusubira mu mana bwiwe misi yo gucungura umuntu irangiye n'abamarayika bo mw'ijuru baramusenga soma 1:5 baravuga ngo kubasoma n'abandika ninde mu bamarayika yigeze kubarira ati urubura bwanje uyu munsi ndakuvyaye kandi iti zoba se waje umwana wanje kandi ayizokongera kuzana ifura yayo mw'isi kandi ayizokongera kuzana ifura yayo mw'isi abamarayika b'Imana bose bamusenge ahera intumwa zaramusenze abamarayika bo mw'ijuru baramusenga mwebwe muri bande Yesu Kristo amaze gukora igikorwa cyiwe akarangiza hari uwundi yaje yitwa antikristo aje gupinga ibya Kristo abantu bose batemera ibya Kristo batemera ko Yesu akwiye gusengwa abo bose bakorana nande antikristo ni babiri hariho Kristo na antikristo niba umuntu ahakana ibya Yesu aba ari antikristo none rero Yesu twamaze kubona yuko bamusenze ku isi no mw'ijuru bamusenga impamvu afite uburenganzira bwo gusengwa nta na rimwe yigeze avuga ngo oya ntimubikore nta burenganzira mfise bwo gusengwa mugo marayika asanzwe barashatse kumusenga aranka 19:10 ibyashuye Yohana marayika asanzwe barashatse kumusenga aranka ati no Yesu nsengwa mugo Yesu yaretse baramusenga kuko azi icyari mwebwe mutazi mudashaka kumubona munsi soma aravuga ati aravuga ko bashobora bandika sawa nikurutisha hasi imbere y'ibirenge vyiwe nikurutisha hasi imbere y'ibirenge vyiwe no kumusenga yari Yohana yikubise imbere y'ibirenge vya marayika ngo amusenge sawa arambarira ati oya sigaho kumugurana umugenzawe kandi ni mugenzi wa bene so afise ibyo gushingira inaye Yesu Imana ari usenga ugeze ngaho marayika Yohana yaragiye kumufukamira ngo amusenge mugo marayika yanse ati oya jewe sinsengwa kuko ndimugurana umugenzawe Imana aba ari usenga mugabo nyereka ahantu Yesu bamufukamiye bamusenga akavuga ati oya nimureka je ntiransenga kubera iki yaretse bakamusenga nawe musumbya kumenya uwariwe musumbya Yesu kumenya ubwenge batirukanye abantu oya reka ntimusenge nkuko marayika abigira nikore yuko arazi uwariwe arazi ko afise n'ububasha bwo gusengwa ikibazo rero nkuko umwarimu wanje yamye ngaha yavyerekanye abantu bapinga ubumana bwa Yesu bamyeho kandi n'abantu mbere hariho n'abantu benshi bamaze gupfa bazira kuvuga ko Yesu ari Imana ivyo vyariho no mu gihe cya Yesu Yohana 10:31 ivyo byamyeho ariko aho nyene hari ibanga mukwiye kumenya no munsi soma Yohana ikigabano cya 10 30:31 aravuga ati aravuga ngo aravuga ngo jewe umviriza Yesu ibintu yigishije jewe na data turi umwe ngeze ngaho yani hajya musoma ngo ngiye kwa data ni ukuvuga twarabibonye yuko Imana data n'umwana na mwe yera ari Imana imwe ikorera mu butatu ivyo twarabibonye yuko abo batatu bagize umwe nimwe kumwiharira ko n'ubutatu bw'Abisilamu twarabubonye ntabwo nzana ngaha Yesu avuze ngo jewe na data turi umwe hepfo gace rigenda gutatu na rimwe ubwo nyine akirivuga nk'uko tubivuga abayuda b'abahakanye batari bazi Yesu ari we bongera gutora amabuye ngo bayamutere batora amabuye ngo bamutere ko bavuga yuko we na mwe na data ari ikintu kimwe iyo nyigisho yuko Yesu na data na mwe ari ikintu kimwe iyo yanyitugumiza abahakanyi bakumva umuntu abivuze bo mwica ariko uko niko kuri konyene kandi batavyizera nta bugingo budashira bafise isomo ngaho ryaheze nibirekere rero mu munota umwe sigaranye ndagenda babwira yuko ibisomo ivyandiko vyo muri Bibiliya vyerekana yuko Yesu ari Imana ni vyinshi hanyuma ivyo vyandiko mwamuguma muzunguruka ko ngo ni umuntu ngo ni intumwa ivyo bimuvugwa ko igihe yari yaje ngaho ku isi yihinduye umuntu yaje gucungura abantu ico kiringo cyararangiye imbere yuko kiba yari ariho kandi yari mwemo n'inyuma yuko kirangira yasubiye mu Mana bwiwe twabonye yuko mw'ijuru n'amarayika baramusenga abantu bose bagomba kumva ivyo abatavyumvise bitegurira umuro udahera Imana ibahezagire mu izina rya Yesu amena takibur Allahu akbar niyashimwe hongere hashimagizwe uhoraho amahoro n'imihezagiro bindagazo ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abayisilamu icigwa macumvise
hari umurongo yatanze Yesu avuga ati jewe Yesu ndi Imana. wapi Ni ibintu vy'imigani ngo jewe ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'iherezo. Tubaze Yesu, mbega Yesu wowe uri uwa mbere n'iherezo? Yohana 10:7. Umviriza haja ndabigira. Yohana 10 umurongo w'indwi. Umviriza haja Alfa na Omega wawe, umviriza yako wanajizubaza. Sikia hapa ni wanyonyore. Yohana 10:7. Aha, inyandikira giriti 10 umurongo w'indwi. aha, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. nuko Yesu, umviriza wewe atazi ikigwa ngago Yesu ni Alfa na Omega. Umviriza haja nuko Yesu aha, yongera kubabwira ati nukuri ndababwire, aha, ni jewe rembo ry'intama. aha, abanyitangiye imbere, abagize gute? abanyitangiye imbere, Kumbe imbere ya Yesu hari abandi ni Alfa gute? Umviriza haja takbir, Allahu akbar. Imbere ya Yesu hari abandi. Waislamu, mwanzo kuna mwanzo wake, hakuna. kumbe Yesu su witanguriro, eti na Omega ni wa mwanzo na wa mwisho. 16:7 Yohana. Umviriza haja 16:7 Yohana. Alfa na Omega na izingazinga inyandikira giriti aha, ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira icyo kibamarira nuko jewe ngenda, nuko jewe Yesu ngenda. Aha, kuko ninagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda zo mubarungikira. kumbe nyuma ya Yesu azorungika abandi. nuwa nyuma gute? kandi nyuma yiwe hazoza uwundi. ovyo. Takbir, Allahu akbar. wewe unaleta mchezo hapa na ntizama sasa. Hiki bwana hiki ndabanyonyora munyonyoke. Takbir, Allahu akbar. hanyuma Abayisilamu ngo hari abantu basenze Yesu. Erega na miguru mikoro hari abantu bamusenga. eko None aca b'Imana kubera bamusenze. wapi? Ibi byakoze n'ibintu 19:7. Umviriza haja Ibyakozwe nyuma 19 umurongo wa 27. Imana y'umugore basenze. Umviriza haja inyandiko iragira iti, aca b'Imana nawe haragira hati suko igikorwa cyacu kiri mwirinde kigiye gukengerwa gusa, ariko kandi n'ingoro y'igitabo cy'Imanakazi, n'ingoro y'igitabo cy'Imanakazi. Imana, Biblia irafise imana nyinshi. Umviriza haja Imanakazi, Mungu mwanamke Biblia inaendelea kutaraza ngaho kubigisha uyo mugore Imana y'umugore kazi. Takbir, Allahu akbar. nicyo gituma mu Bifilipi ni Paulo yavuze ko Yesu ari Imana nkuru. Tuca twemera ko Yesu ari Imana kubera Paulo yabivuze. wapi? Tito 2:13 virisi. Tito 2:13. hanyuma usome umuto w'ijambo tumve ninde yavuze ayo majambo. Tito 2:13. Umviriza wabwiye yuko Yesu ari Imana n'uyo. Yego kabisa. Umviriza Tito 2:13 havuga gute? aha muri Bibiliya hagira hati Tito 2:13 havuga gute? inyandikira babwira uko ubuntu bw'Imana bwatuzaniye agakiza, twitega ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo. niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. Ninde avuga ayo majambo? Paulo. Umviriza n'amajambo yandi Abayisilamu ya Paulo. none ano majambo y'Imana wapi? Paulo wewe urinde Abikorinto ba 2:11-16. Umviriza uwaragiye ko Yesu ari Imana. Umviriza uwo ari we. Inyandikira iti ndabanyonyore, ndarivuga ndarisubire je Paulo, ntihagire unyiyumvira ko ndi umusazi. ahandi ho nimunyakire nk'umusazi ngo mbashe nanjye kwininahaza gatoya. ibyo mvuga je Paulo, icyo ndababwira ko Yesu ari Imana jewe Paulo ni biki? simbivuga bitumwe n'Imana, si ijambo ry'Imana ni iki? ariko ndabivuga nk'ufashwe n'ibisazi. Takbir, Allahu akbar. kimya, haleluya. Bahwereye nahojeje wishe mimi amnijui. Takbir, Allahu akbar. mbega maana na unavugwa mu migani. Sikia, Mungu hasemwi kwa migani, kwa mifano. Mungu ni Mungu,
Yesaya 42:8 ungiriza haja. Yesaya Ngita kuvuga mbere na mbere ngo jambo yari. Kwanza Waislamu mfirisa. Ngo kuvuga mbere na mbere jambo yari. Uyo jambo yari Imana. Ngo jambo yahoranye n'Imana. Ivyo bintu birumvikana. Kuvuga mbere na mbere iyi bafuri yari. Iyi bafuri yawaze kumufuta. Kandi iyi bafuri yari mfuta. Unaona hii ni akili kweli? Ubwenge bwa Kristo binakuanza haja rero banyonyore. Inyelekea giriti. Jewe ndi uhoraho. Jewe ndi uhoraho. Hapa ni migani. Iryo niryo zina ryanje. Iryo niryo zina ryanje jewe uhoraho. Icyubahiro cyanje. Icyubahiro cyanje mana. Hariho abantu ngaha bavuga yuko musanga icyubahiro na Yesu. Umviriza Imana haja. Icyubahiro cyanje. Icyubahiro cyanje jewe uhoraho. Sinzogiha uwundi. Sindagiha Yesu. Nishime ryanje. Sinzoriha ibigirwamana. Takbir. Allahu akbar. Waislamu wapo vipi? Safi. Kimya, wako kwenye vitabu wanahangaika. Sheria anatizama asema hichi kiwana hiki ya taa. Takbir. Allahu akbar. Mwisho sasa, mwisho Waislamu agaheruza rero ivyakoze n'intumwa 3:13 umviriza Imana y'Abakristo. 3:13 ibikorwa by'abatumwa. Umuyisilamu ndashobora Imana nk'iyo. Inyandiko igira iti Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Umviriza ariyo Mana y'abasogokuruza yashimagije umushumba wayo. Umushumba wayo ninde? Yesu. Kumbe Yesu ni umushumba wande w'Imana. Imana yo umushumba wapi? Ovyo. Takbir. Allahu akbar. Islamu yosenga Imana y'umushumba kabisa. Umushumba. Imana y'Abayisilamu ikwije ndiyo umushumba. Imana isega. Imana kenshi ukasenga iyindi. Luka 6:12 umviriza Imana y'Abakristo. 6:12 na Muislamu yokomera Imana nk'iyo. Inyandiko igira iti muri iyo minsi Yesu avayo ajya ku musozi gusenga. Yesu akesha ijoro asenga Imana. Iyo Mana ikesha ijoro ariko urasenga iyindi ni Imana nyabaki. Ariko Abakristo nabo babyeni baza yuko mu gusoma Bibiliya barabambaye amarori ariko ibintu by'imbaho birashoboka. Ariko mwebwe kabisa wavuze ngo n'Abayisilamu nta bwenge bafise, ahubwo ni wowe utamufise. Wowe usenga Imana ikesha ariko urasenga iyindi. Imana idafise ingege, Imana isaba, Imana ifashwa. Takbir. Allahu akbar. Imana y'Abayisilamu ikwije kweli. 2:252 2:250 umviriza Imana y'Abayisilamu. 2:250 umviriza Imana y'Abayisilamu nisenga niyo basenga. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndio Allah. Haindi Imana irikwiye gusenga vy'ukurikiretse urumva Imana y'Abayisilamu na indi Imana irakwiye gusengwa kila siyo Mana y'Abayisilamu yonyene gusa. Ndisenga ahubwo barayisenga ni uhoraho muhagarikizi wa byose mu bihe byose. Umuhagarikizi wa byose ibihe byose. Apana igihe kimwe ngo wasenge ikindi gihe bamusenge, sivyo. Nafatwa no guhunikira cyangwa gusinzira. Allahu akbar. Agaheruza rero umviriza Imana y'Abakristo. Matayo 4:10 Matayo ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Mbega Yesu wewe batubwira yuko wewe uri Imana tugusenge wewe, none wewe utubwiye iki? Umviriza haja ikigabane cya 10 inyandiko iragira iti ivuga gute? None Yesu aramubwira ati arakubwira washerve mwebwe bicaye ngaho umviriza haja ati mva ko satani kuko byanditswe uhoraho Imana yawe abari usenga yonyene. Takbir. Allahu akbar. Yesu atubwira Imana yonyene tugire gute? Tuyisabe tuyisenge. Kumbe atavuze ngo musenge cewe. Waislamu hapo vipi? Raha si raha. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikibazo satani yaragerageza roho cyangwa yaragerageza Yesu? Yaragerageza Yesu. None Yesu amwishogo nukagerageza nde? Imana yawe
Yesu Imana ni Yesu Imana. Mada imekwisha. Hariri. Satani aje kugerageza nde? Yesu. Aje kugerageza nde? Yesu. Araza atazi aje kugerageza uwariwe. Yesu yavuga turega mwana Satani, wewe uzi kuri kugerageza uwera Imana yawe. Ati kandi byaranditswe. Yego. Byaranditswe. Byanditswe na Yesaya 9:6. Niwe yajanditse ati uwazovuka azokwitwa data. Kwa Kiswahili nasema atakayeitwa Bwana. Bwana maana yake data. Tena na Qur'ani nakubali Yesu ni Bwana. Qur'ani 3 suratul Maida 3 umurongo nako suratul Al-Imran 3 umurongo wa 39 nipe mafuta. Haravuga ngo kubasoma n'abandika 3:39. Alipokuwa chumbani wakati Zakaria, huyu ni Zakaria baba yake wa Yohana, ambaye Yohana anaitwa Yahaya. Huyu Yahaya anakuja malaika anaambia baba yake Yohana, anamwambia nini? Nipe majonzi. Anamwambia hivi, malaika kamwambia, nimewambia ndani kitabu cha Yesaya 9:6 inasema kwamba Yesu atakayezaliwa ataitwa Bwana. Ndivyo nasema. Ndio maana tunaimba tukisema Yesu Bwana wa mabwana. Sasa swali ndio hii, je, Qur'ani inakubali Yesu ni Bwana? Na kama ni Bwana basi ni nani? ni Mungu. Kwa sababu Bwana ndio Mungu peke yake. Kabisa. Endelea. Endelea pakisema mwalimu. Hakika Mwenyezi Mungu wala imana tayeka Akamtashiria Yahya aguhaye umwana Yahya atakuwa yitwa Yohana. mwenye kusadikisha neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Ubwa mbere uwo Yohana umubereza. Uwo Yohana azoba gushingira inahe ijambo rivuye ku Mana. Kandi twabonye yuko muri Qur'ani 4:171 Yesu ni Rasulullah wa Mwenyezi Mungu wa kalimatuhu wa Nuhu na wa Mwenyezi Mungu. Jamani, hata wa Kiarabu nende shuka wa kusikia jani muumini wa imana Rasulullah ni jani neno la Mungu wa kalimatuhu ni roho wa Mungu wa Nuhu. Sasa unaona hata kwa Kiarabu jamani ni muelewe. Mbona amueleweki? Bandanya Haravuga ati ni Bwana. Sikiliza Qur'ani nasema huyu Yohana atakayemshuhudia na ni Bwana. Ni nani? Bwana. Ni nani? Bwana. Sasa unakataa kama nani Qur'ani nakubali Yesu ni Bwana? Ni Bwana na nani? Na ni mtawa. Sikiliza, nani mtawa? Yani nani njia? Na nabii kwa watu wema. Na nabii kwa watu wema. Vitu vitatu. Ni Bwana, mtawa na nabii kwa watu wema. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Murakoze cyane. Bampaye iminota 3 kugira mbaze ikibazo. Bakristo haleluya. amera. Yesu yagendanye n'abigishwa biwe umwanya munini. Nuko twabibonye mu bigishwa biwe hariho abatari bazi wariwe bibaza nayo ngo umuntu. Mugo uko babandanije biga ivyiwe niko batahuye. Ariko hariho abo yarinze aduga mu ijuru bataratahura. Nuno munsi tubacafise umugabane munini w'isi abawurimwo bataratahura Yesu. Ariko nta kibazo biriko, twebwe dufise inshingano yo kubandanya twigisha, kandi buhoro abantu b'Imana barongorwa na mpemu w'Imana bazogenda batahura. Ikibazo canje rero kiri muri Yohana 1:10 munyumvirize neza. Naam. Yohana 1:10 aravuga ati kubasoma n'abandika. Yari mu isi kandi isi yaremwe nawe. Ariko isi ntiyamumenya. Igereze ngaho. Mwisilamu mwumvirize ikibazo canje, nimuve ngaho kuvuga amajambo n'urwamo gusa, nkeneye inyishu niwe n'ikibazo. Umurongo yatubwiye ngo yari mu isi kandi isi yaremwe nawe, mugabo ab'isi ntiyamumenya. Ikibazo canje rero ni iki? Uyu yaje mu isi kandi isi ikaba yaremwe nawe, mugabo ab'isi ntiyamumenya. Ninde? Kiratahuritse. Kibazo kirumvikana cyane. Kubera yuko
n'imana sawa rero jewe ndakeneye uwavugwa yaje mu isi kandi akaba ari we yaremye isi mugo isi ntiyamumenya ninde bisonga uwo yaremye isi yaraje mu isi mugabo abisi rero ntibamumenya baramwitiranya baramwihendako ninde nico tubazi ikibazo kirumvikana cyane rwose aha rero aza kuza kuyigonga mfise iminota 5 inyuma yiwe imana ibahezagire amena Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashimagizwe uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi, migisha ntezagiro bije ku mwarimu mwiza, icitegerezo ciza, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imbere yuko nishura ikibazo, reka mbanze ndabe hari ibintu umuvandimwe Jeruve avuye ngaha, Jeruve kuvuga neza mu majambo y'urupfasoni birakenewe. Mu binjira mu Bisilamu harimo aboroheje n'abahambaye, hategezwa kubamwo abaciye bugufi cyangwa se abadafise aho bamaze kwigeza n'abandi bari ku rundi rwego. Nico kimwe n'abaja mu Bukristo hariho abakiri hasi n'abari hejuru. Ntucuza gucyoza umuntu inje mu Bisilamu ngo nuko akiri umuntu mutonya mu kibijanye no ku mufuko cyangwa se mu bijanye no kwambara, ahoza kuvuze nabi cyane. We ntuzi uko byahora cyane uko twari tumeze kera, kubona ubu twambara ikanzu ikatubera kandi twari mu Bukristo. Aha ndahabona na pasiteri wanje naho ndirimba mu rushengero ruri ngaha nyene, ubu ndi umwisilamu rero nanje bampaye amafaranga abasilamu. Ayo mafaranga woronka abantu uzurahereza ninjye ubwisilamu wowe yakurahe mugenda kwatawe dufise. Birashaba rero ngaha Jeruve niwagaruka uze gukoresha imvugo y'urupfasoni kubera ibintu bitanezereza abantu kurasuzugura abantu. Kwa tugiye mu gasuzuguro uza gusanga mu bice ngaha harimo n'abaho gusuzugura bagusumba icyo cyose. Twigendere rero. Acaraza umwarimu avuye ngaha asoma Yohana 1:10 Islam iyo nyandiko. Yohana 1 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana inyandiko 1:10 inyandiko iragira iti aha muri Bibiliya yera yari mu isi nindabyanditse ndareka bivuga Yohana kandi isi yaremwe nawe harabandanya yarutsa yaremwe nawe ariko isi ntiyamumenya tuza isi yaremwe nawe kandi isi ngo ntiyamumenya. Acarabaza uyu yamenye yaremye isi hanyuma isi ntiyamumenya, izina ryiwe ninde? Ku mvugo hejuru handitswe ko ari ijambo. Mwarimu yarenga yavuze ati ibintu biri muri Bibiliya yera y'ikirundi barashizemo ikosa bashizemo ikintu cyitwa jambo ntikibaho. Niwaza ngaha uzutubwire jambo nigiki nawe kweli, hanyuma ukigomba kutwereka yuko Yesu ariwe yaremye. Yesu nimba ariwe yaremye, warabonye ikirema ikirema kirarema wapi? Kose wa mbere 15 inyandikiragira iti ugasanga Yesu yararemwe azoba atigeze arema ikintu na kimwe. Twigendere. inyandikiragira iti niwe shusho y'Imana itaboneka. Uwo Yesu niwe shusho y'Imana itaboneka. niwe fura mu byaremwe byose. Kumese warawe ni fura mu byagize gute? mu byaremwe Yesu ni giki? ni kiremwa ataza kurema na uyu ikirema kije kurema iki? ibumba rirabumba. Hari ijambo baje ngaha mwarimu baca batugeranya ngo n'inkono, ngo tuba turihakana umubumbyi, badusuzugura ngo tuba duhakana umubumbyi. Umuntu w'umubumbyi n'umutwa. Kumbe rero wabumbye ngo ni Yesu ariwe mutwa, hanyuma ati ngo turi urabona agasuzugura basuzugura Imana yabo. Kumbe Imana yabo ngo ni umutwa, ngo niyo yabumbye abantu twebwe ngo turi inkono, hanyuma Yesu ngo ni umubumbyi, basuzugura Imana yabo ko ari umutwa kweli. Imana n'umutwa kandi urugengero yabivuga atagiye n'isoni. Tubaze Imana muri Bibiliya, mbega Mana igihe warema Yesu mwari kumwe cyangwa mwari kumwe ugiye kubivuga? Yesaya 4:2. inyandikiragira iti garuka uko niko uhoragize. Nanjye nakumvise ko twebwe turi inkono ugacumbura ko atubumbye ari Yesu. Ntabazi ko umubumbyi ari umutwa cyangwa ni wowe ntubaha Imana yawe ushaka kuvuga ko Imana wari umutwa. Twagiye uko niko uhoragize umucunguzi wawe wakubumbye uhereye ukiri mu nda. Tugiye kuraba Yesu yaragiye mu nda kwa Mariya, usomye 1:39
uza gusanga Yesu yaragiye mu nda kwa Mariya, kumbe hari uwamuremeyeyo bana inyandiko. Wakumvira ukiri mu nda ati ni jewe uhoraho ndema vyose. Kumbe urema byose ninde? Uhoraho. Urema byose ninde? Uhoraho. Akaba mu nda kwande kwa Mariya. 3:9 Luka. 3:9 inyandiko igira iti nyaruka muri iyo minsi Mariya arikora agenda yihuta aja mu mugamba mu gisagara cy'Yudaya yinjira mu nzu kwa Zakariya. Nyaruka tuje muri bitwigishike aramukanya na mwene wabo Elizabeth. Elizabeth yamukanya na Mariya, inda ikinagira muri we. Tayari Yesu yamaze kuremegwa mu nda kwa nyina wiwe, hanyuma agacatangwa gutera umugeri kakamara kabakeso karatera umugeri kawucara nyina we. Wagiye Elizabeth yuzuzwa mu yera aravuga ati Yesu ari mu nda kwa Mariya, yumvise ukuntu inda iriko kiragira. Elizabeth yuzuzwa mu yera agira ngo iki? Avuga ati Mariya urahiriwe n'imbuto yo mu nda yawe irahiriwe. Niwazanga uze kutubwira Imana n'urubuto cyane yaremye urubuto takibiri. Allahu akbar. Bibiri twigishike paja ya 13 iyi nyandiki muri Bibiliya hagira ati Yesu si Imana mushobora byose. Subiramwo. Yesu si Imana mushobora byose. Subiramwo. Yesu si Imana mushobora byose. Yesu yigeze avuga kangana n'Imana, ahubwo yavuze ati dataranduta. Waislamu takibiri. Ariko hari amadini y'ikinyoma. Kumbe bavuga amadini y'ikinyoma kurango iki? Hari amadini y'ikinyoma yigisha ko Imana iri mu butatu, data na mwana na mutima mweranda. Tuza aho nyine batubwiye ko Imana iri mu buki mu butatu. Batubwiye ngo ari amadini y'ikinyoma. Amadini y'ikinyoma. Wa alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Haleluya. Jamani, umejibiwa au la? Swali lako umejibiwa au la? Yesu nigeze nishuka na gato. Ibyo barimo Abisirayeli bagiye kuvuga ngani ibyo bahereye kuva kare bavuga baguma basubiramo bya bindi batumva nyene. Mu minota 5 nanyumvirize. Icyambere wewe uvuye ngaha ngije guhanura je rubyo mwareke gusuzugura abantu. Wewe nyene nawe ucusuzugura abantu. Ngo abatwa barasuzuguritse, abatwa barasuzuguritse. Okada. Umirize ikindi. Sabantu n'abandi. Wewe abatwa nibo babaremye wewe. Umirize ikindi ngo kubera babumba. Waruzi yuko umwuga wo kubumba atari uw'abatwa. Mu bihugu by'abazungu ntababumba nende abatwa. Ibaze. Umirize aba artiste bakora ibintu by'ubugenegene, harimo kubumba, harimo gucapa, harimo gukora ibintu bitandukanye, kandi ku isi yose barabikora. Wewe uriko urabasuzugura. N'abantu bakomeye cyane ahubwo. Umirize wowe witondeho ko uvuze ikintu cyose ngaho atari icyo twita kugukosora. Hanyuma rero ikibazo cyanje cyamunaniye. Muti kubera iki musomaji? Ruti yandiko haravuga ngo kubasoma n'abandika. Ruma 10 haravuga ngo avuga ngo yari mu isi kandi isi yaremwe nawe ariko isi ntiyamumenya. Ikibazo cyanjye cyabaza kiti ubu yaje mu isi kandi isi ikaba yaremwe nawe, mugabo isi ntiyamumenya, ninde? Nicyo kibazo narize no kumbwira ati ni mpemu yera, ni marayika Gaburiyeli, ni Imana, yani basi byari kuba biheze utuja mu by'abatwa babumba. Rero impamvu cyamunaniye umvirizo uwe avugwa ngaho genda ndamwerekane yaremye isi kandi isi ari yiwe mu gihe yizamwe batamumenye. Bandanye inyandiko aravuga ati ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe. 14 kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, aza mu isi abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se. Haleluya. Umwana w'ikinege ava kwa se ni Yesu Kristo yihaye umubiri, hanyuma aza abana natwe, mugabo ab'isi ntibagirane ntibamumenya. Kubera kutabandanije ngo umwerekane Yesu niwe yaremye isi, ariko igihe yaza mu isi ab'isi ngo ntibagizene
bamumenye nuko abamumenye bakamwakira yabahaye ububasha bwo gucika abana b'iki b'Imana. Ibyo nabyo wokumva mu by'imwemu uri hasi cyane, Korani yabivuze. Ni ukuri abisilamu ndabatahura ibi bintu twigisha bijyana na Yesu ni ibintu by'imwemu. Korani yabo yabasezereye yuko mu by'imwemu bari hasi cyane, niyo mpamvu uca uribona rero ujya muri Kolosayi ngo Yesu yararemye Jayo 1:15. Abikolosayi umviriza rijya somo kuri gutura Musa kugihenda rijya n'isomo ry'ubwenge ry'abantu biga apana gusoma gusa ngo soma. Abikolosayi 1:15 baravuga ati niwe shusho y'Imana itaboneka, sawa, niwe mfura mu byaremwe byose. umviriza iryo jambo riri mu cyanga ngo niwe mfura mu byaremwe byose. Iryo ni jambo ry'imwemu randanya utuburungu tubiri kuko muri we geza ngaho iyo bavuga ngo kuko bagomba basigura ibyo ari byo. Rero umviriza isiguro ya Bibiliya pana yiwawe kubera iki soma kuko muri we ariho byose byaremewe avuga ati ibyo mu ijuru ibyo mu isi ibiboneka ibitaboneka. abandanya aravuga ati uri intebe z'icyubahiro, ubwami, ubukuru, ububasha byaremwe nawe. iyo bashyizeho utuburungu tubiri bakavuga ngo kuko paske baba bagomba basigure, noneho ukatuza kuvuga ibyabo bakora mu bisobanuro. Uko niko twe twigisha. Haleluya, amen. Nduraheze nani baheze kwa izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Takibi tugenda n'umwanya inshallah iminota ikibazo ku ruhande rw'abayisilamu. Idrisa mu Kenya ngo babaze ikibazo iminota 3 ubwo tubane ko tweza vuba na vuba bivanye n'umwanya dufise inshallah iminota 3. Naam. Najilinda kwa Mwenyezi Mungu aniepushe na mashetani waliolaaniwa. Pia nikitanguliza kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye ukarimu. Ziada rehema na amani ziwaendee mitume na manabii wote wa Mwenyezi Mungu na waumini wanaoshikamana na mafundisho yao mpaka siku ya mwisho. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba sisi tuliosalia uweze kutupa mwisho ulio mwema. Kwa Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Marafiki zangu wa Kristo, siwezi kuacha yatima. Ninawasalimia, mambo vipi? Poa. Asante sana. Kwa kweli Waislamu na Wakristo, ninyi ndio mlikuja kutusikiliza ili mpate faida katika mafundisho. Huenda hawa Wakristo wanasema kweli, huenda hawa Waislamu wanasema kweli. Sasa leo kitachimbika hapa tupate kujua wanaosema kweli ni akina nani. Mimi ni mwalimu wa kaswali kadogo. Lengo langu mimi ninahitaji ninyi mnaotusikiliza mupate faida. Msomaji baba, Ufunuo 22 aya yake ya kwanza. Twende. Ufunuo. Hiyo ni swali nyepesi. Twende Ufunuo 22 aya yake ya kwanza. Twende. Ufunuo 22 moja inasema hivi. Inasemaje? Kwa wale wanaosoma na kuandika. Kisha ataonyesha mto wa maji ya uzima. Sasa dunia imekwisha na mambo yote yamekamilika. Tunafika siku ya mwisho sasa. Hapa hakuna watu wengine, tunataka kuingia ndani ya paradiso. Safari ya paradiso kuna nini? Akaona mto. Twende. Wenye kung'aa kama bilahuri. Endeleza msomaji. Ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Tunasikia huko mbinguni kutakuwa kiti cha enzi cha Mungu. Endeleza. Na cha mwana kondoo. Sasa nataka nijue, na cha mwana kondoo, huyu mwana kondoo kwa Wakristo ni Yesu. Nafikiri ni kweli Ni kweli Kwa hiyo tunaoneshwa. Haya, endeleza msomaji. Katikati ya njia kuu yake. Endeleza msomaji. Na upande huo. Na upande huo. Huo ule mto. Ndio. Ulikuwepo mti wa uzima. Endeleza. Huko ni mbinguni siku ya mwisho, Waislamu na Wakristo. Uzao matunda aina 12. Simamia hapo. Siku ya mwisho tunaambiwa patakuwa kiti cha enzi cha Mungu
kutakuwa na kiti cha enzi cha Yesu Kristo. Nataka mkuje hapa, Mkristo awaye yeyote aniambie hivi, ni ukweli au uongo? Assalamu alaikum. Atwishyura iminota yiwe indwi arayerekure kugira ngo atwigishe. Ustaz Ramadi, urafise iminota yawe indwi ugomba utwigishe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Abadija avuga ati ku munsi w'imperuka ati mw'ijuru ibyashe Yohana herekana yuko mw'ijuru aboneka intebe ya Yesu, ngo ni intebe yande, ngo ni intebe yande ya Data. Intebe ya Yesu ni intebe ya Data. Mugabo aca yibagira yuko twebwe hari ikintu tuzobwiza gushingira iki inahe. Umwigisha avuye ngaho wa mbere yavuze neza yuko ariko amazi yose aze yature ko Kristo ari iki ari uhoraho. Ibyo kugira ngo amazi yose azokwatira ko Kristo ari uhoraho mw'ijuru, nuko bazobanza kwanza kubona uhoraho, bazoza kubona Kristo, banaza ati kumbi koko wari uhoraho wihinduye muri Kristo. Imbere yuko bamenye ko Kristo ari wende uhoraho, bagize ko uzomaze kugira igishinga nahe ikimenyamenya. Imana ibwiza kubereka neza bya bindi batari bazi, ibi twizeye tutabona, ibi twumva batubwira gusa ngo Yesu n'uhoraho, tuzobanza tubibone mw'ijuru hama tubibaze. Tumaze kubibaza rero tugatahura tukamenya inyishu uhoraho abe iki umwe. Yohana wa mbere 5:7-8 havuga ngo tukiswahili inasema hivi, Biblia takatifu na inasema, inasema nini? Naye Roho ndo kandi jo rero mwemu w'Imana niwe gishinga nawe cyazo niyo shubiyewe uwo niwe bishingira nawe mwemu w'Imana, kwa sababu Roho ndo kubera ko imwemu ndiyo kweli niko kuri. Murumva ile mwemu niko kuri, ni mwari majambo ngo ukuri niko kubishingira nahe. Bandanya hapa pakisema kwa maana ndo kubera ko wako watatu washuhudia mbinguni. Ubwa mbere ruba ngo mw'ijuru, iyo mw'ijuru hagiza kubaho batatu bazoshingirwa iki nahe. Nuko muratumva yego, mw'ijuru tuzovuza kubona ibintu bitatu kugira ngo tubanze dushinge nahe. Tuvuga ati yewe Yesu, wowe twizeye Kristo, kumbi ni wowe uhoraho. Pako watatu washuhudiao mbinguni, sio duniani. Mbinguni hamwe wabone za ntebe zibiri, mbinguni wako watatu washuhudia, wewe nuko wabone zibiri gusa. Nikibandana namwe mwari kumubona. Bandanya barasema hivi, watatu washuhudia mbinguni, abo batatu bazoshinga bazoshinga naye mw'ijuru ninde? Kuna Baba, tuzovuza kubona Data na Neno, tubone Neno ariwe Yesu, na Roho tubone Imana na watu hao na watatu hao ni umoja. Ni kuvuga iki? Ni kuvuga mw'ijuru tere twarize ko Yesu ari Imana, ntabwo toherera ngaha, nizoherera ngaha. Tubwiza kuzokwishikira mw'ijuru tubishingire nahe. Kubwa mwemu w'Imana zo bari muri twebwe dushingire nahe, tuvuga ati Yesu, kumbi ni wowe Yesu, kandi wari Imana yari yihinduye umuntu yitwa Kristo. Ariko turamenya ko mwese Kristo, Yesu, Data, mwemu ari ikintu kimwe. Tumaze kubishingira nahe rero Imana ikiba imwe muri byose. Ibyo bizobaho kugira ngo tubanze kubishingira nahe. Ariko tumaze gushingira nahe ibyo tukabyemeza mw'ijuru, icyo twizeye tutabona tukabyemera tubyiboneye, Imana izokiba imwe. Ntihazosubira kuba Yesu, Data cyangwa iki, bizajya kuba ikintu kimwe. Uko tuzatubona kubishingira inahe kuko munyeteza ko
Korowani 3:45 nitema njonjo. Korowani 3:45 kurasoma n'abandi karavuga hati reka negere mikrofone ya Alihuda 3:45 Korowani kurasoma n'abandika 3:45 Korowani uri hehe inasema nini jamani nitema njonjo 45 baravuga hati haravuga hati naam kumbukeni waliposema sikiliza kauli inatoka kwa Mwenyezi Mungu na kuja na Jibril inakuja kwake Mariamu na kumwambia hapa anaambiwa kumbukeni waliposema walisema nini walisema malaika hili neno likanena na malaika sio binadamu wakamwambia Mariamu ewe Mariamu Mwenyezi Mungu anakupa habari njema kwanza Mwenyezi Mungu anamjulisha Mariamu kwamba anatoa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume kwanza atazaa bila ya mume atakachokizaa ni nini anaendelea bali kwa kutamkwa neno tulitokao kwake jambo msharivuye kuona likamubwira jambo kwambia zao ukazaa pasina kuliwa atabonye umugabo wazotera zobari jina lake kwanza izina ryiwe icyambere kizomuranga izina ryiwe ni Masihi Isa mwana wa Mariamu mwenye heshima kwanza sikiliza Korowani inasema mwenye heshima uwe Yesu azovuka ni nyeni cyubahiro wapi katika dunia kwanza ni nyeni cyubahiro mwisi na ahera ikibazo niki nyeni cyubahiro w'ijuru n'isi ninde uretse uhoraho kuko Korowani ivuga neza yuko icyubahiro cy'Imana nizogira uwundi nibabisomye ngaha amuri niwabisomye Imana yavuze ngo icyubahiro cyanjye sinzogira uwundi none niba Imana icyubahiro cyayo itazogira uwundi bigenze gute Yesu atwara icyubahiro cy'isi n'ijuru kandi ari umuntu harabivuga no muri Matayo mahino haravuga ati haravuga ngo arabagera Yesu arabagera arabwira ati ububasha bwose Yesu avuga ngo mfise ububasha bwose apana igipande aya amajambo ya Yesu c'est proprement amajambo yiwe nyezina urumva aravuga ngo jewe naha ububasha bwose Yesu afise ububasha bwose bw'ijuru n'isi none niba afise bwose iyo Mana muvuga isigaranye ubwahe isigaranye ubwahe Imana irahezagire mu izina rya Yesu amen haleluya